Umuco W'Ijambo Ministries. The Word of God is light. Yesu nashimwe cyane ndabaramukije aho muherereye hose yizera ko mumeze neza ishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu boniyeho kuramutsa Sezibera Eric mu Kirundo umuryango wiwe Valeri Mombasa ndetse n'abandi bakunzi b'Umuco W'Ijambo Ministries aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye Imana ibahe umugisha. Yesu nashimwe. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ukuntu Kristo Yesu ariko aratwara ishengero mu buryo bw'ibanga. Kumbure bitahura ukuntu Yesu ariko aratwara abageni mu ibanga, ariko gusa bane nanje baza gutahura cyane. Twese turemeranya yuko muri iyi minsi turi mu gihe cy'iherezo. Niyo mpamvu ibintu byinshi tubona biriko biraba, hari ibintu biba bitangaje, yaba ari mu isi isanzwe, ibintu biriko biraba bya tekinoloji, no mu madini ibintu biriko biradukayo biba ari ibintu bitangaje. Ariko mu by'ukuri turi mu gihe cya nyuma, turi mu gihe cy'iherezo, kandi ivyo byose bitegerezwa kuba, kuko nivyo bimenyetso vyerekana yuko turi mu gihe cy'iherezo, yuko Yesu Kristo agiye kuza gutora ishengero. Umuririmbyi Sezibera yarabivuze neza, Yesu Kristo niyaza gutora ishengero azotwara bamaze gukanguka, ntazotwara abantu bagisinziriye, oya, ahubwo azotwara abantu bamaze gukanguka. Iyo tuvuze abantu bamaze gukanguka ni abahe? N'abantu bamaze kumenya Kristo, bamaze gukanguka barava mu by'isi, abantu bamaze gukanguka bakira Yesu umwami n'umukiza, abantu bamaze gukanguka bamaze guhinduka abo ari abana b'Imana. Rero ariyo mpamvu duhamagarira umuntu wese atarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwiwe anyaragase ukuri kunga udapfa, kuko Kristo niyaza wewe ushobora kubona ijuru, kuko abantu bamaze gukanguka tayari uyu mwanya barafise ubugingo, barafise ijuru, kuko ni abana b'Imana. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ubumufise, Yohana yaciye neza ngo ufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Rero wewe ugisinziriye utarakanguka, Yesu aje ashobora kukujana. Kandi mu gihe Yesu ataraza, urupfu rurashobora kuza. Yesu nashimwe. Urupfu rurashobora kuza kandi rukakujana. Ndakundira ijambo nzokwama ndarivuga igihe cose. Bibiliya iravuga neza ngo hahirwa abapfapfira umwami Yesu. Hari irindi jambo rivuga ngo ubufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Aya majambo ndayakunda kandi nzohora ndayavuga. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome igitabo c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 17, turahera ku murongo wa 34. Turasoma mu izina rya Yesu. Ndababwire, muri iryo joro abantu babiri bazoba ku buriri bumwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. 35. Aho abagore babiri bazoba ariko barasera hamwe canke basera hamwe, umwe ajanwe undi arekwe. 36. Aho babiri bazoba mu murima, umwe ajanwe uwundi arekwe. 37. Abafarisayo abo rero baca babaza Yesu, baramubaza bati, bizoba hehe kamushinga ntayo? Arabishyura ati, aho umuvyimba uri hose niho umunyakabaka
zokoranira. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo ndabereke ukuntu Yesu ariko aratwara abageni biwe mw'ibanga. Yesu nashimwe. Iyi ni mirongo abantu badashaka kumva. Iyi ni mirongo abantu badashaka kuvuga ko. Ariko ibi ni ibintu bikirirwa biraba misi yose, kandi nawe uri kurankurikirana ibi bintu ushobora kuba ubishingira intahe warabibonye n'amaso y'iwawe. Yesu nashimwe. Bibiliya ivuze ngo aho abagore babiri bazoba bariko barashyira hamwe, umajanwe uyundi arekwe. Reka nkoreshe aka karorero. Nubwo Bibiliya ivuze abagore babiri, ivuze abagore bonyene, katuvuge n'abagabo. Bajya abantu basya bakoresheje ivyuma. Nta muntu aba ari karasya canke umaze kumva yoba yari karasya ibintu hama kiya cuma gisya kikamuhitana akagenda uyundi muntu agasigara. Ikibazo gisha kiza ni iki? Mbese ujya muntu agiye yari yizera Yesu? Ujya muntu agiye nimba yizera Yesu tayari ujya aratashe. Ariko ikintu kibabaje ni mu gihe abagiye atihanye kuko ujya muntu aba arimbutse. Nubwo uwo musengera gute bishoboka, kuko nukuri Imana si y'abapfuye. Nta muntu ashobora kwizera Imana yarapfuye. Ntibashake bakumene ko irodipe canke amatanki angahe y'amazi aheza agiye. Nukuri upfuye udafise Yesu biba bihetse. Niyo mpamvu duhamagarira abantu bataramenya Imana, imbere yuko winjira muri irya serekeye akira Yesu, kuko muri irya sandugu ushobora kuyisohokamo. Ntushobora kuyisohokamo. Uzubaze wa mutunzi Lazaro. Umutunzi yipfuje kugaruka awurira abantu avuga ati ntibibaho, ntibikunda. Nta bantu urabona bari mu murima, umwe agapfira nyene mu murima bukumbi agapfa, uyundi akaba ari wamujana kwa muganga. Ibi bintu byizera yuko abantu benshi tumaze kubibona. Abantu babiri bariko baratemya igiti, umwe igiti kikamugwako agapfa, uyundi agasigara. Abantu babiri bariko barasakara inzu, umwe agakoroka agapfa, uyundi agasigara. Ni cya kibazo nyine n'ubundi navuze. Uyu muntu yapfuye afise Yesu, ndakubwiza ukuri wabataje. Abona Yesu amuramburiye amaboko amubwira ati karibu umwana w'iwanje. Akujya byabaye kuri Stefano baramuteye amabuye, aravuga ati Mana bababarire, abantu ntibazi ibyo bakora. Ahubwo yavuze ati yo kimbonye ijuru nikinguka, kimbona umwana w'Imana yicaye buryo bw'Imana aneze amaboko, arambuye amaboko. Karibu. Uyu Yesu tubabwira ni muzima. Uyu Yesu tubabwira no mu rupfu uramubona, ntiyigera gutererana. Ahubwo sasa novuga ati mu rupfu niho sasa ugiye kumubona neza, bitandukanye no kumubona mu buzima bw'uyu mubiri tuba tubaye. Uko wabyanka wabyemera, uyu mubiri wambaye uzopfa. Ntushobora kubona Imana ugifise uyu mubiri. Imbona nkubone ntibikunda. Kugira ubone Kristo imbona nkubone, uyu mubiri utegerezwa gupfa, kugenda. Uyu mubiri w'ibyaha, uyu mubiri Imana yamaze kubona Yesu ku musaraba, yamaze kwikorera ibyaha, Imana igatera umugongo igahenda. Uyu mubiri ntushobora kwinjira mu ijuru.
Yesu nashimwe. Ndazi kumaze kubona abantu babiri bari ku moto ikagira isanganya, umwe akagenda agapfa undi agasigara, ikibazo kiguma ari cya kintu. Mbega uyu muntu apfuye yari yarihanye, yari yarakiriye Yesu, yari afite Imana muri we. Izina ryiwe ryanditse mu gitabo c'ubugingo. Nimba izina ryiwe yari ryanditse mu gitabo c'ubugingo, abatashe kuko Yesu bamurindiriye. Ariko birababaje yabagiye atihanye, kuko nta bugingo. Ibi ni ibintu twirirwa turabona biba, haba ari mu mamodoka, mu amadege akagwa, bamwe bakagenda abandi bagasigara. Yego ibi ni ibintu twirirwa turabona, amamodoka y'isanganya, ariko ugasanga abandi barokotse. Ukibaza ati aba bantu bagiye bari bazi Imana. Kenshi iyi si yo yivuga ngo ni bangahe bapfuye, ntibigera babaza ngo ni bangahe barokotse. Bazi ikibazo cya mbere bavuga ngo ngo iri sanganya rirakaze, ngo mbego ni bangahe bapfuye. Ukibaza ufise ikibazo n'abantu bapfuye bise gute, ariko kugira ubaze ngo ni bangahe barokotse, canke wibaze ati aba bantu bapfuye bari bazi Imana. Turamaze kubona abantu baba bari ku moto, umumama n'umwana mu mugongo, umwana akagenda mama we agasigara, umwana batashije kure. Turamaze kubona abantu kuri moto bagira impanuka cyane ku makinga, umumama akagenda umwana agasigara, ariko ikibazo kiguma ari cyaki. Uyu muntu apfuye abagiye mu ijuru. Uyu muntu apfuye yari asanzwe akijijwe, yari asanzwe yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yari asanzwe yizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, yari asanzwe afise umwana w'Imana mu mutima we, kuko Bibiliya tubwira neza ufise uwo mwana we kandi niko kuri. Yesu yapfuye ku musaraba kugira ngo uwimwizera wese ntapfe, ahubwo ahakuye. Ariko uyu munsi isi irasamaye, isamaje abantu mu by'iyi si, ku buryo no kwizera no kubona yuko by'ukuri bikeneye ubwo bugingo bitaba. Hari abantu bavuga ati reka mbanze ngisi nabona ngiye gupfa niho nzokwira. Ikibazo ni urazi umunsi uzopfira wowe, uzopfa ryari? Urabizi? Urazi umunsi uzopfira wowe? Byabaye ko umugabo w'umutunzi aravuga ngo ndatunze ndatunganye, kanirire ibigega byanje biruzuye, nta kindi no kwirira ubuzima, ahubwo reka mbanze ndanavyagure nsakiremo ibintu wuzuze, hama nicara inge inywere. Yesu aca aramubwira ati wakijujuwe, uyu munsi ubugingo bwawe burangwa. Uyu munsi wawe wanyuma, nushake urunarunde ibyo vyisi byose n'ubusa udafise Kristo Yesu mu buzima bwawe. Shaka ube uri umutunzi wa mbere kuri iyi si, ibyo byose ufise n'ubusa.
korera Imana uyikorera mu manyanga ugwanira iby'iyi si, uriko uratakaza umwanya wawe w'ubusa. Waje ataco ufise muri iyi si, n'ubundi uzosubira inyuma ataco ufise. Ndemera ko hari ikintu kimwe uzogenda ufise, uzogenda wambaye agahuzu gusa, mu gihe wavuka waje wambaye gusa. Hari igihe n'ibirato ushobora kutazobironka, n'ikoti, ikositime ushobora kutazobironka, cyane niyo sanduku ushobora kutayironka, niyo mpuzu ushobora kutayironka. Ariko ndakubwiza ukuri, imbere y'ukupfa, making sure yuko ufise Yesu Kristo mu buzima bwawe. Vyo kumarira iki kuronka ivy'iyi si vyose ariko ukabura ijuru? Ndabizi ibintu ntibiza kuryohera amatwi y'abantu, ko mutari kumwumvisha amaviza, gutembera ibihugu ibi na biriya, kujana hariya, mbese vya bintu binezera amatwi yanyu. Ariko nagira ngo ndakubwire yuko nta mugisha uhari n'umwe uruta kugira Yesu Kristo mu buzima bwawe. Nta mugisha. Kuko iyo ufise Yesu Kristo mu buzima bwawe, ukemera ko akurongora, ukemera ko aganza urugo rwawe, ugira amahoro, ugira umunezero, ukemera ko aganza ubuzima bwawe burahinduka, utangura kugira intumbero mu buzima bwawe. Imiryango myinshi irafunguka kuko favere y'Imana iba iri kuri wowe. Kandi iyo ufise favere y'Imana, nta muryango udodora aricyo kukugururira, kuko ntibabona wewe, babona Kristo muri Yesu. Nashimwe. Nukuri nimba udafise Yesu, kubw'imbabazi z'Imana, ndakwinginga kugira ngo wakire Yesu Kristo. Ndakwinginga ibyo ukora byose ubikore ufise ukurongora ari we Kristo Yesu, kuko abarongorwa Imana, abarongorwa na Kristo Yesu bose nibo ari abana b'Imana. Aho hanze urarondera iyi si iriko irakwereka ibintu birabagirana, ubona ko ari iby'agaciro, ariko mu by'ukuri nta gaciro bifise. Niyo mpamvu ubona n'abantu benshi binjira muri za Illuminati bavuga ati nihera ayo mahera aho gupfa nyine, nopfuma ndyoherwa iminsi mike hama nkapfa ndumutunzi, ariko gupfa wapi. Ariko mu nyuma bamara kugera hariya bakabona ubuzima buri hariya batubushobora. Hari benshi bifuza kubivamo ariko bikanga, kuko bamaze kubona yuko mu by'ukuri nta mahoro arimo, nta munezero uriyo, nta juru ririyo, nta mahoro, nta mugisha uriyo. Hoya, bo bibona yuko wa mukene yambaye ibirenge gusa. Mvuze uwambaye ibirenge ni wa muntu adafise n'ikirato na kimwe, ariko yifitiye Yesu babona yuko ari umutunzi abaruta. Kandi niko kuri, kuko umukene afise Yesu, umwe twitwa ngo umukene nta mahera afise ntayo, aruta umutunzi wa mbere muri iyi si mu bintu by'amafaranga adafise Imana. Mu by'ukuri Imana iriko irabahamagarira kuyihindukirira, mugahindukira mukava muri uyu murimo.
ijwi ry'Imana ririko riraguhamagara wewe munyavyaha aho uri. Hinduka, hinduka, va mu nzira mbi zawe urimo. Izera Imana, umvira Imana, kurikira Imana, nayo utabara. Yesu aragukunda, Yesu aragukeneye, Yesu biramuhimbara kuguha ubwami uriko uramurikira. Iyo mpamvu yakupfira. Yesu ntiyagucunguye kugira ngo uzurimbuke, ahubwo Yesu yagucunguye kugira ngo uzuronke ubugingo budahera. Ariko amahitamo ari mu maboko yawe. Ni wewe wo guhitamo inzira ushaka gukurikira, Yesu canke gukurikira isi. Ndakubwiza ukuri, izi ni inzira zibiri kandi zirashika. Nta muntu ndabona n'umwe yicujije kuba yarakurikiye inzira ija mw'ijuru, ariko ni benshi maze kubona bicuza kuba bakurikiye Satani. None urarindiriye iki? Ndakunda kuvuga iki kintu, rimwe na rimwe hari igihe twicira urubanza ubwacu bikanatunanira kwibabarira, ukabona ati ibintu nakoze n'Imana ubwayo ntiyumbabarira, The word of God is light. Imana ntiyonyemera. Ariko uwo ni Satani ariko arazana ivyo bintu akwereke yuko atawufise wundi. Ariko inkuru nziza nuko Yesu aragukunda, ivyaha vyawe nubwo vyotukura Imana iravyeza bikera derere igahinduka nka shelegi. Amaraso ya Kristo Yesu aravyeza bikera derere, ese bikaruta n'urubura. Rero fata ingingo, fata ingingo. Yesu aragukeneye, Yesu aragukunda, Yesu aragukeneye, Yesu arakeneye gukoresha, Yesu aragukeneye. Ibuka Pawulo atarahindurirwa izina umunyabyaha. Yesu yari umunyabyaha, twese twari abanyabyaha, tujakanye mu byaha, ariko turizera Kristo araduhindura. Umunsi turirata kuba turi abana biwe, si kubera ibyo twakoze, ahubwo nuko twumvise igiwe riko riraduhamagara nk'uko riguhamagara uyu munsi. Dufata ingingo yo kumwizera, hama turababarirwa, tuba abana biwe. Nawe Yesu ariko araguhamagara, kuko umunezereza kuguha ubwami. Ubwami bw'Imana buri mu mutima wawe. Ese aka kanya ubwami buganje mu mutima wawe n'ubu? Uyu mwanya wopfa ugenda mu ijuru k'ubwami bw'Imana buri mu mutima wawe. Ese urafise ubwami bw'Imana mu mutima wawe? Umwanya wopfa ugenda mu ijuru. Umuntu afise Kristo Yesu umutima wiwe arabizi neza ko apfuye kugenda mu ijuru. Wewe utarakira Yesu, ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo mpemu yera kugenderere, akwigishe, akutahuze byinshi. Imana ikumugisha. Shimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Gusabe usangiza abandi iyi link. Imana iduhana umugisha. Tuzosubira ikiganiro gikurikira. Araheze cyane.